bonsoir. Mbere na mbere nishimiye iki gikorwa ino screening y'iyi movie ni ibintu byiza iyo abantu bakoze bakagira n'igihe cyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikurikirana ikintu cyiza cyane. Nishimiye kubana namwe muri uno mugoroba kandi ndakunda abarundi cyane murakoze. Sali la famille muraho neza mumeze neza nizere ko muri amahoro twebwe turi amahoro turashima Imana kandi nivyo iby'igikundiro kinini kubona umunsi twaramutse tukaba turi amahoro twese namwe uri kurandaba ukabura amahoro ndagushimiye ku mwanya wawe ufata ukakurikirana ibiganiro byacu yapa n'umunsi uri hejuru ryasango yari ryabaye umunsi mehagene takeze nka 17 itariki 17 aha mubona twicaye twaberewe murabona ko turasa neza twagiye muri mariage ya Peter na Diana nkuko twari twabibabwiye ariko ikintangaje nuko nasanze umugabo nta karuvati yambaye sinzi ukuntu byagenze ore niwe yategeza kuza kuyinyambika mugabo mugore byamugoye gacisiga none ikibazo mfise ko tumenyereye abantu iyo bagiye gukora mariage umugabo ari we hitana umugore wewe byagenze gute gutanga umugore mu rushengero oya sinamutanze urumva ibi ni vy'igisirimu ibi ni vy'igisirimu arinjira kisiga nanje nkaba ndatunganya ibindi bana ibintu mwadekuvuye mwabonye mutakora ibisani by'abantu kameme eka twe turahandi hantu mu yindi si yabayitisi y'abasineast ni Amede Manirakiza nibaza yuko si bwa mbere mubonye kuri Sandumaja TV niyo mpamvu sinirwenda mubwira ngo niyidondore murabona arasa neza arameze neza twari twabivuganye niyo mpamvu ntabimubajije murumva byose ndabyishira icarimwe ikintu ushaka kubaza kano kanya ndashaka kumenya ngo Amede kano kanya yiyumva gute kubona agiye gushira igikorwa ciwe ku mugaragaro twabonye witabwe n'abantu benshi batandukanye abastari benshi sinahenda byiteze yuko hashaka kuza abantu bo mu muziki bakaza baje kuraba ibintu bya cinematography niko bwa mbere ndabibonye wiyumva gute wewe bo kubyukuri je ndanezerewe ni nka handi umuntu avuga ati indoto yanje ndavyutse nsanga yabaye ukuri ubu nico gihe rero abarundi natwe abasineaste tubone yuko buriya ivyacu bikundwa kare umengo twatamba twirorera ariko no munsi mwabonye abubahwa benshi bamaze kuza naho abandi bataraza ariko ni kizere cyane cyuko filme igiye gufata ijambo vraiment Amede nibaza yuko ukiva muhira wari ufise ubwoba ntabwo wigeze ugira ntabwo nobura wari ufise ubwoba bwiki ubwoba bwa mbere n'ubu ntiburahera neza kuko urabona urubanza ntiruratangura neza n'ubwo kuntu mpapfa nsanga bidatunganye neza ugasanga urazi wateguye urubanza yo aho nasanga naguye swata aho sanga ntatunganije bimwe ubwo bwo bukenda cyawo ufise hanyuma ubundi bwoba mu bintu by'ibirori je nibanza n'abandi ko bahora bigira hari ubwo bwo kwira mbega yemo baranyitaba ubwo nanje narabugize umunsi nkora lancement ya filme yanje ego vraiment uragira uti baranyitaba hari rero n'ukuntu haba haciye mu kakantu telefone naka none uko hageze uzoza oya sha byangoye ubundi oya sha ndacari rwo sinzi konza utwo tuntu twumvise ubwoba Amede ni ndirimbo nibaza ko ni bwo bwa mbere ukoze lancement ya filme oya just ubwa mbere ahubwo irigira gatatu ukoze lancement ya filme ego je ndibaza nko mu Burundi ndi mu bantu ba mbere batangiye gukora lancement je natangiye gukora lancement officiel 2017 ndayikorera kuri Palais des Arts ego ugerageje kuraba ku filme wowe wari warakoze bwa mbere uburyo abantu bavyitabiriye na kano kanya ubona riri hetandukaniro ese hoba hari evolution cyangwa habaye gashite gato oya cyane ahubwo hari evolution idasanzwe hari evolution idasanzwe kubera ko nk'ubuhonyene murabona n'amafaranga twashize ko kuri menshi bon ariko ntivyababujije kuza en plus dosa agace turimwo na gace kagoye kuzamwo urabona amabisi kugira nte ariko ntivyababujije kuza ni ibintu bitangaje vyumvikana ko abantu baje bose nabo ku mutima kiriya gihe twagirira ahantu hagize bakaza abandi ntibazi kandi nizera ko igiranyije amafaranga menshi ivyo sinobimenya kubera sijana yandoza amafaranga ego ni Amede ejo twabonye Asia Mutoni avuye mu Rwanda ashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi Asia Mutoni yaje kubera lancement y'iyi filme ni wowe wamutumiye cyangwa oya abantu ntibazovyitiranye Asia Mutoni bari basanzwe bafitaniye ubufatanye na Fanny Ravine kuva cagiye mu Rwanda rero bari basanzwe bafitaniye gahunda yuko azoza ino
agahita akina muri filime umupfakazi ariko gusa Fanny Lavine murabizi ko ari we turi kumwe muri no mission yo gutegura runo rubanza kandi akaba yanakinye no muri no filime niwe Diane avugwa hama rero gusa mwiyo programme bari bafitaniye baciye bumvikana yuko yoza muri iki gihe kugira anadushigikire muri lancement officiel ego no. Ese Amede ni kihe kintu yiteze kuri iyi filime agiye gusohora kubera ko bakunda kuvuga ngo nta muntu n'umwe yigera asohora yinvestisa ikintu runaka atitezemwo inyungu? Je ndibaza ivyo nari niteze vyinshi ndiko ndabibona kubera nka bitatu vya mbere vyo bari nk'ivyahe kuronka abantu benshi ico ni ikintu ca mbere kandi kuronka abantu benshi barengeye abo je nari mfise muri iyi filime Peter na Diane vraiment ico je no cemeza ko ndabafise hanyuma ikindi nizeye kuzobona nuko filime izorabwa n'abantu benshi ego ikindi naco no uko abana nanje nzogafata kakandi kama bakoraho. Ufatiye ku bikorwa wakoze ubona uri kuragereranya amafaranga uteze kuzoyaronka mu buhe buryo aciye muri iyi filime? Ese nukugurisha ama CD nugushira kuri YouTube gusa ahantu witeze kuzokura amafaranga isoko wumva witeze gushoramo cyane ukaronkamo amahera muri iyi filime yari nkiya? Rero je ntabeshe je nabaye nka wa mubivyi kuko simbona neza hano ndahiteze kuko je nibaza iyi filime ukuyisohotse nzomera nka wa mubivyi mije imbuto no kuvuga naratanguye kuminja ndarindiriye hari naho bizogwa ku mabuye rero ahari amabuye ntaho nzi nico kibazo nahari umusenyi sindahabona nahari ivugiza sindahabona ariko gusa kuri YouTube izojako kandi vuba kandi n'abandi bantu hariho n'ahandi hantu nzoza ndayipresenta kuko ntabwo ari mbi cyane bazobibona n'abandi baraza kubibona mu kanya ikindi naco nuko nibaza sindabiteze mu masede nta masede nzogurisha vraiment none munsi nta filime tuza kugurisha ibisigaye nibaza ko tuzoifata bukebuke. Munsozi w'ikiganiro cyacu ndashaka ngo tubwire ninde mutumire witeka cyane gusumba abandi woba wakirengaho kumva urishimye kumubona? Oya umwiteka gusumba abandi sindamubona neza ahubwo abantu bose baje guhera kuri mwebwe n'abiteka je nivyo nabonye kuko umwe wese yashika nkumva ndafashwe n'ibintu nkaryohe kukuntu kuko mwese nawe we Alvera n'ukuri sinaringo nkitetse reka je kubera kutarunyiteze kubera ko ntawo menya ukuntu bigenda nta oya no ndabitahura ni bwa kuvuga ati ahava fatigwa bihava bigenda uko mpava mbura abantu muri iyo ufise urubanza nkuru ubwuma wibaza ati mana abantu bose bahava bagwana nuko ariko nanezerewe maze kubona Ngabore yose maze tumaze kuvugana bafani tukavugana nkumva asi yaraza gushika ngaha nanezerewe n'abajournaliste nabonye ngaha nanezerewe ariko barikora akabazo kanje kanyuma ni ndashaka tubwire umushikiranganje w'imico kama hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndamukubwire izina giwe canke icakora izina giwe yo nawenze urakoze cyane reka tukwifurize akindi kwapumbaza oya ibibazo byanje birakwiye ko karahagije iyo bimbaza batarampamagara sawa urakoze cyane bashobora kugenda Imana iguhe umugisha mwinshi kandi bonne chance muratwereka yuko twakoze ibitangaza kuko nimo mudutera intege bo sinoteba cyane nobwira ko ndababwira ukuntu byagenze kuri no filime ya Peter na Diane yarabanje irandikwa mani nakizamede ni jewe nayanditse naranafashanyije n'abandi kuyiyobora hanyuma mpere kuri Grace ni mwamukunze cyane gahe yewe Grace nagomba ndagusaba ugakurukira Ido yaje gusenya ingo ubonye muhiri wawe n'akazi kawe aba diaspora bubahwe wankoreye Mama Dia ingo Mama Dia welcome kandi Mama Dia Mama Pika nawe wino mbabarire kubona niko ndagira gutyo si uburyo bwo kubateza hariho ibintu ndiko ndasurinya muri make Mama Peter ingo Imana ibisho rero Papa Diane tumusengere akire yagwaye
papa Diane ntiyashoboye gushika ngaha sivyo mama Diane wasize amezi ati bo aha rero nahereye kuri bakuru bakuru hanyuma ncanza nkavuga dore kuri bakuru bakuru tumanuka oya dore kuri batowe batowe ni batowe okay Peter rero nawe ni jewe gusa rero icyamamare cyacu Diane ngaha yari icyamamare n'uyu mwasa Diane nagenda gusaba wegere hano warakoze nibaza ko dusa nawe ubona mu bice bikurikira aba nizo ntwari zanje badufashije gukora filime abasineyaste bari ngaha Diane baramuzi iyo ari muri filime ukuntu bigenda nibisazi kwenda mbere akora nk'umutima kandi felicitation Grace nawe bamuzi kumari Grace nawe nyene amaze gukina mu mafilime menshi novuga yuko aba bose bamaze gukina mu mafilime menshi kiretse hari abo namagaye bataje nokuri babaye intwari novuga yuko ntaza kubicisha amajambo sivyo rabi itubicisha amajambo mubyubahiro byanyu musubire kwicara ndamaze kumubona nawe nyene kenshi aho bagira balancement officiel y'amafilime kuko nacyo gisata sanzwe twara hano mu Burundi aho agerageza gutera intege urwaruka rukiri ruto amwumvise ubuherutse ariko aratanga interview kuri BBC na Fanny Laville sinzi n'abandi batumire bari batumiwe hari ba filime mu karere muri rusange amashimire cyane kuri Asia nishimiye iki gikorwa ino screening y'iyi movie ni ibintu byiza iyo abantu bakoze bakagira n'igihe cyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikurikirana ikintu cyiza cyane nishimiye kubana namwe muri uno mugoroba kandi ndakunda abarundi cyane murakoze cyo bita gukoresha umwanya